Muri Karumeli hambavu y'ico gisabisho turaheza tugakora n'ubutumwa kandi tukagira n'umubano mwiza la vie communautaire. Ndi n'akanyamuneza ntangere kuko basangiza umuhamagaro wanje ukuba ndi muri Karumeli. Kwinjira muri Karumeli kwijewe kabaye akaryo keza ko guhura na Yezu, na cane cane muri ca gisabizo c'agacerere aho umuntu aba ari kumwe na Yezu azi ko amukunda, akamutura ubuzima bwiwe, akamubwira vyose. Kwijewe rero kabaye akaryo keza ko guhura na Yezu, nzi ko ankunda, anyitwararitse, nzi imbere yuko n'ivyo byose ntoshobora kurinda ndi kumwe nawe bishoboka. Kabaye akaryo rero ko gutanga urwo rukundo yadukunze, buri gihe ariko nama ndondera ku buryo nshikira urwo rukundo rwuzuye, ariko yaje kumpamagarira, ariko ahamagarira abantu bose. Rero n'akanyamuneza ntangere kuba ndi muri Karumeli, nkaba nshobora kuranka ku kanya ko gutanga urukundo Yezu yadukunze muri ca gisabisho c'agacerere, mu kubana n'abavukanyi, bikerekana urwo rukundo Yezu aduhamagarira, nanje ampamagarira kuguhura n'abavukanyi banje, tugasangira ubuzima ariko dusangira n'igisabisho, twishimira urukundo Yezu yadukunze. Kuri jewe kandi n'uburyo bwiza bwo gutangarira urwo rukundo rugaragara no gushika ku kinyegezwa c'ubutatu bweranda, aho ntangara urwo rukundo rwigaragaza mu butatu bweranda biciye kuri Yezu Kristo yadukunze. Ivyo rero bikampa kumva mfise igisharara co kugenda kumenyesha urwo rukundo Yezu yankunze mu bakristo, kugira ngo mvuge ntangaze hose ukuntu Yezu yankunze, ukuntu adukunda, kandi buri gihe ashaka ko abantu bose bagenda bamwirukira kugira ngo abakize. Kuri jewe rero ako niko kanyamuneza kanje kuko muri Karumeli kusanga urwo rukundo Yezu yadukunze, kugira ngo mpeze nshike kuri iyo ntambwe y'ukurushikiriza no mu bandi bakristo bavyipfuza, maze baheze baninahaze hamwe urwo rukundo Yezu yadukunze kugeza aho tuzobana nawe ibihe vyose. Umuhamagaro muri Karumeli kubwanje ndawutahura nk'umuhamagaro nyene uva ku Mana. Imana rukundo, Imana ikunda umuntu kandi ikamwizera, maze ikamuhamagara kugira ngo abane nayo. Umuhamagaro muri Karumeli jewe ndawutahura mfatiye mbere kuri hamwe Yezu ahamagara abatumwa biwe ba mbere mu nkuru nziza ya Mariko ikigabane ca gatatu turabibona Yezu ahamagara abatumwa biwe kugira ngo babane nawe, hanyuma aheze abatume. Muri Karumeli rero uko kubana na Yezu, uko kubana n'Imana, nivyo dukora mu gisabisho ca minsi yose. Igisabisho gihera mw'isengero nivyo, ariko igisabisho kidaherera mw'isengero kibandanya mu buzima bwa mwisi yose, mu vyo umuntu ariko arakora vyose, akaguma azi yuko ari kumwe n'iyo Mana. Kuko igisabisho muri Karumeli nico gisabisho kidufasha kumva ko Imana atari ikintu canke umuntu aturengeye gose, ariko twumva ko Imana ari umugenzi wacu, Imana tuzi ko idukunda, hanyuma gutyo ivyo turimwo vyose tukabandanya tuyaga navyo. Tereza mweranda wa Yezu canke Tereza w'Avila niwe yavuze ati igisabisho kirashobora no kubera harya nyene mu gikoni uri kurateka, dans la cuisine, dans les marmites,
ukabandanya usenga uvugana n'Imana mw'utwo tujambo duto duto twimva mutima, nk'akarorero Yezu ndagukunda, Yezu mfasha. Aho uri hose no mw'isoko ushobora kuguma ukora ico gisabisho c'imva mutima, mu tujambo twimva mutima tuva ku rukundo ufitiye Imana, uzi kwigukunda. Niho mbere umweranda wundi Rafaheli Karnowski yavuze ati isi canke abantu boshobora kumbuza byose ariko ntibashobora kubuza umuntu gusenga. Kubera iki? Kuko n'igisabisho aho uri hose ushobora gukora, naho woba wugaraniwe ahantu, ico gisabisho kirashoboka kuko urazi ko Imana iri hose, Imana rukundo, Imana mukundana mumenyeranye mu gisabisho nyene. Ico gisabisho rero kigaheza kikabandaniriza mu buzima bwa misi yose. Rero inyuma yuko guhura n'Imana mw'ico gisabisho turaheza tukabandanya dushira n'abandi iryo jambo twazirikanye muri twebwe, maze tugashira abandi Yezu muri bwa butumwa bwa misi yose dukora. Rero muri make igisabisho kibandaniriza mu butumwa kandi kikabandaniriza n'ingene tubanye n'abandi. Erega burya umuntu yovuga ati nyereka ingene ubanye n'abandi nzoheza amenye ingene usenga. Rero muri Karumeli hambavu y'ico gisabisho turaheza tugakora n'ubutumwa kandi tukagira n'umubano mwiza, la vie communautaire. Ku bwanje umuhamagaro muri Karumeli muri make ndawutahura gutyo. Ubuzima muri Karumeli igitangaje no kuva mu rugo ukasanga abafurere nabo bahamagawe n'Imana, mugomba kubana mu mahoro mu rukundo, mukaguma muri hamwe mu isengesho. Iryo sengesho rero rikugurura umutima ku buryo ubasha gushyika kure. Abantu muri iyi si benshi ntibakibasha gusenga. Ubuzima bwacu rero nk'isengesho rituje, isengesho rihozaho, bituma twiyunga nabo bose, abo badashaka batakibona umwanya wo gusenga, abo batakitaye ku byo gusenga, nibo tubasha kubana nabo. Iyo uri muri chapelle usenga ubizi neza kuri imbere y'umuremyi wawe, nawe uri kiremwa cye, bituma umugezaho ibyo ukeneye byose, cyangwa se ukanaceceka kugira ngo ubwe akuhe ibyo yakugeneye. Mu bisanzwe ubuzima bw'i Karumeli burashimishije kuko ntabwo usangayo abantu bikuza bigira bakuru abandi ari batoya, ahubwo tubana nk'abavandimwe. Ntabwo umwe aba yumva ko asumba undi, nta n'icyo agira amurusha. Ni nawo musanzu dutanga muri kiliziya yacu. Muri kiliziya buri muryango ugira umwihariko wawo, twebwe umwihariko wacu ni isengesho. Tukabasha gusenga dusabira isi, natwe twisabira ubwacu, tugakunda Imana ndetse tukayikundisha n'abandi. Kristo Yesu akuze. Alors, bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Good morning dear brothers and sisters in Christ. Nagira ngo ndababwire muri make ikijyanye n'umuhamagaro mu muryango w'i Karumeli. Kuri jewe uko ndabitegera umuhamagaro mu muryango w'i Karumeli nuko kumva urukundo ufitiye umukama n'abavukanyi, ko rushinze imizi mu mukama, ukumva muri wewe icyo gisharara cyo kurondera umukama, mu kumukunda no kumukorera, ukihatira iminsi yose kuganira nawe mu gisabisho kitareka, buri gihe ugerageza kuganira n'uwo mukama, uzi neza akagukunda, nawe ukamukundira, akagukoresha, akaguhindura, ukagerageza gushinga imizi muri urwo rukundo ufitiye iyo Mana yawe wamaze gutegera aho igukunda, ukihatira kandi no kugaragaza urwo rukundo ukunda Imana ruciye mu bavukanyi mu bana. Nuko muri make jewe ntegera umuryango w'i Karumeli n'iki dufasha mu kumva buri gihe dushaka kwihatira kumenya iyo Mana, tukaganira nayo mu ijambo ryayo, ikatuyagira natwe tugaheza tukayiyagira mu rukundo. Ndabahaye ikaze rero mu muryango w'i Karumeli ngo dusangira ako kanyamuneza umukama yadushizemwo, dushaka ko natwe umunsi uri izina tuzohurira nawe mu ijuru
umuvyeyi Bikira Mariya yama dukandira iminsi yose ari nawe twisunga mu muryango w'i Karumeli, tukama igihe cyose tumuyambaza ngo adusabire, nabandanya duherekeza muri icyo gihe kugira ngo twese tuze tubashe gusanganira uwo mwami Yezu twakunze nawe akadukunda. You are most welcome in Carmel. Bienvenue dans le Carmel pour partager avec nous la joie dans le Seigneur. Goodbye. Thank you very much. We love you all. Thank you. Thank you. Ciao. This is a special gift from Burundi and Rwanda for you. Ugenda nashimye oya oya sino